amagara amahoro ndetse n'amafaranga nivyo twipfuriza mwese mwandanye kurikirana ibiganiro cyo kumunesha kure yanyu ayo kandi naca Look Media twikaze mu biganiro cy'inkino ca Look Sports cyo kuri no munsi igengekezo rya 9/0 umwaka wa 2026 ni uwa gatanu ugira kabiri muri kuno kwezi ayo kandi no mwaka wa 2026 muri liste za Look Media nimba kwisingabiro Jiri ariko kandi ndikumwe na mugenzanje Alelo Kwisindongozi ndakwamukije naenda kwamukije Boris ka ndamusi n'abakunzi ba Look Media muri kiganiro cya Look Sports kigira gatatu muri mwaka mu kubuso wa mbere twari twabahaye ikiganiro cyaranze umwaka nico twari twasokwa muri Look Sports uno musi tuje mu kiganiro cya mbere cya Look Sports ku munsi wa gatanu atari bwa musanze umwaka yego bivango kino ni kiganiro cya mbere muri 2026 kandi sinyuma kandi bazi ko hari abantu benshi bariko baravuga bazumva ntibigera bibuka yuko turi muri 2026 bagomba bafata ko tukiri muri 2025 cyangwa umuntu ari karandika je hari ahantu nagiye ndiko ndandika ndatora amatariki n'ukwezi ariko wageze 2026 cyandika 2025 kandi n'umuntu nabihaye ntigeze aromarika yuko nagize 2025 twageze kubibona mu neno vayo yuko niko bimeze no vuga muri Look Sports twebwe tumerewe neza kurande rwacu ariko kandi twizere ko n'abari dukurikirana bameze neza cyane abo batamerewe neza twifurize kuronka agahembwa abagwaje hari muri no misi hari grippe irenze cyane hari grippe irenze no vayo yuko abagwaye ka grippe turabasuhuje nuko rero turaza ko tubabwira amakuru karavugwa hano mu gice cy'u Burundi turabe muri Primus League bamaze ko bagaruka inyuma yuko baje kubarangiza phase ale no munsi bagiye kwatangura phase retour hari inkino zimwe zigiye zikomakomeye hari amaderby agiye atandukanye mu ntara ya Gitega mu ntara ya Ngozi hari urukino rukomeye cyane hagati y'umugwa Vital ndetse n'umugwa Aigle Noir navuga ko duhereye kuri kubisasu gustere kwa match akomakomeye cyane muri Primus League Burundi nuko turaza kuba tuvana mu gice cy'u Burundi twerekeze ku mugabane wa Afrika dusanzwe tunarimo aho hari inkino zigiye zitandukanye bamaze kubashika muri quarter final cyangwa kimwe cya kane gishira icanyuma ndabarahiye ni match zikomeye cyane Nigeria Algeria bagiye ko bahura muri quarter final ariko kandi Maroc ndetse n'igihugu ca Cameroon ndetse n'izindi nkino zigiye zitandukanye zikomakomeye nta mugwi n'umwe woroshe uri muri zino nkino zigiye kuba ziba Mali Senegal inkino zikomakomeye cyane gusa nizo zigiye kuba ziba muri quarter final tuza kuba twigaruka ko turabe n'izamaze kuba zivamo bagenzi bacu Patrice Lumumba bamaze kuba amaze kwasubira iwabo yasuye muri wabo ariko nabaye ko n'ibindi byinshi byari kubiraranga navuga ino kan igeze muri quarter final tumira amate gato tuza n'ibyo ry'amakuru yacu BCAB Internet Banking ni ubuhinga bugezweho ibanki BCAB yabashiriyeho umuntu ashobora kubukoresha akoresheje itelefone yiwe rimwe bita smartphone canke imashini atiriwe aragenda ku ishami rya BCAB. BCAB ntiyibagiye abarundi baba mu mahanga mu kubahuza n'igihugu cabo c'amavukiro biciye mu kugura ekonti bita diaspora account. Iyo konti uyikurikirana biciye ku buhinga BCAB Internet Banking. Tubibutse ko ubuhinga BCAB Internet Banking butashizweho kubera abarundi bari mu mahanga gusa ariko bwashizweho kubw'umunywanyi wese w'ibanki BCAB. Ibanki BCAB si banki ikorana n'abarimyi gusa nkuko benshi bavyibaza ariko ni banki ikorana n'ibisata byose. Shika mu iterambere na BCAB. nuko turaje rero nido ry'amakuru yacu yo kuri no munsi tugiye kwa duhera muri Primus League nkuko twadojeje kwabwira mu mwanya muto uri imbere ni indwi igira ya 16 canke indwi ya mbere ya phase retour tugiye kwa dutangura hari inkino zikomakomeye cyane navuga ko duhere kuri derby zibiri ariko kandi no rumwe mu rukino rukomakomeye cyane hagati mu rwa Aigle Noir ndetse no mu rwa Vital. Reka mbere wanashima duhere kuri Aigle Noir ndetse no mu rwa Vital. Aigle Noir yaje kuba irangiza saison nako atari saison phase ale iri mu kibanza ca mbere ni Vital no yuko bitaje ko bigenda neza cyane nkuko yari nibaza ivyipfuza mu ntango za saison. Aigle Noir twaje kwa tubona umenga iratangura du challenge twatona hato muri phase ale mu mpera bon mu nkino za nyuma zitu matching yango tuvuga ko zari zibirana ntizari za nyuma ariko zaje kwa zikinwa
mu minsi ihanyuma ya phase igiye kuba ihera kuri Vitaro ni challenge ikomeye cyane kuri Aigle Noir. Nibaza ko ni challenge ikomeye cyane kuri Aigle Noir muri phase retour ariko si challenge ikomeye kuri Aigle Noir gusa. Ni imigwi ya mbere kuragwanya ibikombe turaza kwishika kuri bose ariko bose batangwanya ama challenge akomeye. Bose uko ari imigwi itatu. Nibaza ko ni nkino Aigle Noir sinibuka ko yari yasinze Vitaro muri match ari muri phase ari. Ariko Flambeau du Centre iraza gukina Musongati ntibyari byakunze na Musongati Bumamuru yari yasinze Olympique Star baza gukina Olympique Star kuri match ya mbere. Ariko ino migwi itatu yose itangwanya ama challenge akomeye. Aigle Noir na Vitaro ni Aigle Noir nibaza ko tugiye kubona Aigle Noir ibyo twibaza ibiboneka ishobora kuba itandukanye no equipe muri twaje kwa tubona muri phase ari icyambere na mbere nuko Aigle Noir yatakaje abakinyi muri no inyuma ya phase muri no mercato yo muri pause entre phase na phase 2 baje ko batakaza Ineza Abdi ari mu gihugu ca Maroc nibaza ko ni wari made team ni mukinya kwagira sejiza cyane afite imisindo bigera kuri 16 mu 14 yakinye muri phase ubona ko muri 13 ubona ko n'umukinyi yari kwarerekana ko ni homme for muri Aigle Noir nibaza ko iyo ni vide tuje bose peut-être ko bafise uzoza kumurampasa n'imikino ariko umurasha kwa ati ego ariho ariko ari kuri niveau yabyo ubona ko yabyo ni mukinya ko aramenyera no Primus League mu mwaka weze yarashoboye gutsinda ibisindo bigera kuri 12 muri saison yose ubwo no musana ko yari kwaragira evolution nziza cyane 16 mu 13 yaramaze gukina muri Primus League baje ko batakaza Kamana Karim yagiye muri Jasmus mu gihugu ca Sudan du Sud nibaza ko izi ni perte zibiri zikomeye cyane umuntu yokwaza ko zishobora kuza ku impacta Aigle Noir muri phase 2 Aigle Noir tumenyereye abakinyi barokwita benshi bakura amajya mu academia ni abakinyi baduza birondereye bonyene kuko no munsi benshi bazi bava muri Aigle Noir aba Abdi bose n'umukinyi wa Aigle Noir kuva kiri umwana ba Sostene bari hadiya n'abandi baraza ko barashobora ko barazanye abandi babasubirira bo nivyo bateza ko barazanye abandi babasubirira ariko umuntu ashebaza bazo bari kuri niveau ya Kamana Karim n'umukinyi twari ko turabona ari muri Aigle Noir ashobora guhamagara muri equipe nationale y'abakuze akagenda muri equipe nationale y'abakuze Ineza Abdi n'umukinyi twari ko turabona potentiel yiwe naza ko pete kuri Aigle Noir yarahabaye ikomeye naza ko kuri no match ya Vitaro nubwo bimeze uko Aigle Noir iguma ari favorite bazo bari wabo mu ntara y'Amakamba kwaje ko tubona barasohoye ibiciro urabona ko hari abantu benshi bazokwinjira ku buntu batarije stade y'Amakamba yuzuye birimo abafana benshi cyane naza ko irafise iyo faveur yo kuba ifise abafana ariko kandi tugarutse ku mugwa Vitaro ntibaje ko bagira no ngo phase ari imeze neza ariko baraje kugira nibuka ko baje ko bagira no inama yo kurabira hamwe ngene phase ari yagiye no gutegura phase 2 muri Vitaro nibuka ko ibintu vya mbere bemeranije ari gushiramo uburyo butari buke muri phase 2 rero nitwaronka kanye keza kugendera mu Rwanda Vitaro turabe nibaza ko tuzobikora mu ndwi zo tubagendeye muri entraînement turaba bariko barakorera nibaza ko effectif yabo baje ko bayongereza rero nimba uburyo bwarashizwemo nkuko byari byavuzwe bakaba barazanye abakinyi bakwiye bakomeye bagize iki turashobora kubona Vitaro igima kandi ikaba iri kuri challenge ari mu Aigle Noir. Aigle Noir turavye performance yaje ikora muri Fazare tukaraba ndetse n'inkino yakinye ziri mpuzamakungu urabona neza yuko yari equipe yubatse neza guhera hasi gushika hejuru wabona ko nta mu Burundi nta kivuga tubisubiye nta equipe ari kwitsinda twabona yuko yari kwija hejuru ni yari kwitsinda nyine bavangwa agapira karadunda mugabo urabona yuko yari equipe imetriza ball uno munsi igiye kuba igira ivyo bihengeri bya hato na hato nta hamwe bitoza kuba byarakosowe turashobora kwitega yuko hari ikintu kizohinduka cyane muri phase 2 ngo birashobora guhinduka nibaza ko deja ubunye no muri phase ari nibaza ko ubudasasi bunini muri kuri class uko ona ko Aigle Noir isumba ya kabiri notari mu byonyine n'umugwa wa Bumamuru nibaza ko Aigle Noir hamwe izi départs zibiri zoza kuba zimpacta nuze ya equipe kandi aka 70% ashobora ati absence ya Abdi na absence ya Kamana Karim ari babiri ameme birashobora kwimpacta equipe ya Aigle Noir nibaza ko rero hamwe twosanga ino migwi ya Flambeau du Centre n'imigwi ya Bumamuru yari iteguye bikwiriye birashobora kuza gutuma uno mugwi wa Aigle Noir udashobora kumaintaina ino rite bari mu migwi hari ikintu wari wavuze ko cya Aigle Noir ko ni equipe iri bien organisée ni equipe iri bien organisée cyane nabaje ko mbona ku munsi w'ejo barashe ko basohora documentaire ivuga ku buzima bwa Aigle Noir ikiwa documentaire iri mu rurimi rw'igiswahili rwikora kuri chaîne YouTube mu Aigle Noir urayisanga sinimigwi nyinshi mu Burundi ifite amashini YouTube yabo
baposta ko ibintu byinshi Aigle Noir baposta ama highlights y'amamatch highlights nini cyane naza ejo baje kwasohoye documentaire bana ko birerekana ko ni equipe udupeti detail twose iradukorera ikintu ciza cyane kandi naza ko kuba tubonye abakinnyi babiri bagiye bibandanya gushimangira uravye intumbero y'Aigle Noir nibaza ko ahanini nivyo baragomba amarizita aboneka ngaha muri equipe mu gihugu ku mugabane wa Afrika muganaza ko kimwe mu ntumbero zayo nuguha amahirwe abakinnyi bayo bagashobora gusohoka Reka ubonye equipe ire kw'abakinnyi babiri bakomeye bakavuga ati mwebwe ni mugende kandi bavanye neza bagize iki kuko ugiye kuraba Aigle Noir uno musi baje ko basohora video ya Inez Abdi ibitsindo byose yatsinze muri Fazal birerekana ko n'umukinnyi bavanye neza si umukinnyi yaje kugira gufosa cyane gose rero byerekana ko bashoboye gusohora umukinnyi kurya bumvikanye neza ni ya ntumbero yo guha amahirwe abandi bana bavuga ati genda muronderere hanze ikunuko rero ko Aigle Noir iracari equipe yo gufatira ko akararo hano mu gihugu cyacu Burundi nuko urundi rukino ni hagati y'umugwa Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Musongati Football Club novuga ko muri Fazare iyo migwi yose yaje kuba ihangana ariko biza kwa byanka uko umwe atsinda uyundi Flambeau du Centre turayimenyereye novuga iza guchallenginga novuga ano ma equipe ariko atwara ibikombe yarachallenginze Vitara yarachallenginze akatari gake umugwa Message Ngozi yarachallenginze umugwa Aigle Noir no musi kandi iragarutse igiye kuba ihera kuri match komeye cyane derby yo mu ntara ya Gitega Twitege iki muri no match hagati ya Flambeau du Centre ndetse n'umugwa Musongati Siboni baze ko ni derby niyo derby ya mbere mu dufise mu gihugu cy'u Burundi ikomeye turetse kwizina niki ariko niyo derby dufise no munsi naza ko muri iki gihe turimo ikomeye kurusha izindi hari ama derby menshi muri kuri no baravuze hari derby ya Flambeau hari derby y'Ingozi hari nini derby no munsi dufise muri no nyene hagati ya Muzinga no Mugwarukinzo uvuga ngo n'abasirikana n'abapolisi inzego zo kwivuna abazi n'inzego z'umutekano abakoresha n'amadeni rero sinibaza ko derby ya mbere dufise ni Flambeau du Centre na Musongati no musi Flambeau du Centre mu kibanza cya gatatu Musongati sinibaza ko ikurikirana kibanza cya kane ubona ko ni equipe ziri hafi na hafi ni equipe zimaze imyaka ingahe ziri muri ibyo bibanza bine vya mbere zikurikirana ko nyene ni equipe iyo ziriko zirakina Igitega ubona ko hariho changement ubona ko hariho changement ubona ko ni vibe ikomeye gose ni match ya mbere baragize ubusa ku bundi niba ntihenze baragize ubusa ku bundi hagati y'imigwi ibiri je no munsi ko ndiko ndayibona nibaza ko dushobora kubona match iza kuba nire kandi none turavye kuntu yaje kuba irangiza umugwa Flambeau du Centre irangiza Fazal nta message wari ushatse gutanga ukungene bagiye kuba bategura Fazal tu Flambeau du Centre nanye kuru imeze nka Aigle Noir yari yatakaje abakinnyi babiri bakomeye cyane muri Fazal yaratakaje witwa Edson Mnaba ni mukinnyi twaje kuba tubona yagize performance nziza cyane muri CAF Confederations Cup yari umukinnyi akomeye gose yaje mbere byaje ko binatuma ahamaga gushira ya mbere muri equipe nationale ubona ko ni perte ikomeye cyane muri saison kandi yaje kuba bugwa no mu gukomeye mu gihugu ca Libya bagize ko bagira na perte witwa Pizarro Fiston Likao Pizarro yaje ko aje mu Rwanda mu wa Rayon Sport nibaza ko izo nazo nyene ni perte zikomeye ku bakinyi bafatiye umugwi runini kandi ku mugwi uri kwarondera guhanganira kino gikombe ca Primus League rero naza ko biko birava nibaza ko kuri no ya mbere bizoza kutwereka tubonye amahokitwa amashashi yino migwi uko ari ibiti noneho imigwi yose iri kwarwanira kino gikombe ca Primus League nibaza ko umugwi wa Flambeau du Centre ntitwokuramo umuntu nibaza ko uno musaho bigeze turacyawusha muri no migwi itatu uracari kumwe na Bumamuru uracari kumwe na Aigle Noir nibyo baratakaje abakinyi ariko nibaza ko barasubirijwe duskaje kuraba kuri no match ya mbere mbega abaje kubasubirira nivo ni ya indi ya Edson Mnaba nivo ni ya indi ya Pizarro bumumubwira ngo tutoje ko tubigaruka ko ni match ngo twaje no kwa tuvuga muri Fazare baza kuba bakina no mugwa Olympique Star uno musi kandi niho baje kuba baherako ni Olympique Star turazi muri match ari bari ko bakirira mu ntara Muyinga uno musi baje kuri Stade Umuco twavuze ati hano harateye amakenga irashobora no kuza kwatsinda nubwo atari ko byaje ko bigenda uno musi baje ko bakira imuhira ni akazi koroshe cyane kuri Goma bivuga ngo uno musi muri Primus League kuri zino nkino zitatu Aigle Noir na Vitara Flambeau du Centre na Musongati Bumamuru na Olympique Star turashobora kubona kuri indwi ya mbere kubwanjye turashobora kubona kuri indwi ya mbere umugwi uje gutahukana ino coupe ya Primus League turavye performance baje kugira turavye Flambeau du Centre imbere ya Musongati turavye Aigle Noir imbere ya Vitara tukaraba na Bumamuru imbere ya Olympique Star turashobora kuvuga ati muri ino indwi ya mbere ya phase retour
irashobora kwerekana vrai conquérant w'ino titre ya Premier League ya Primus League yaraza ko Bumamuru baje ko batsinda Olympique Stars ya iwabo twavuze ngo ko atakaje abakinyi Flambeau du Centre atakaje abakinyi muga Bumamuru nta bakinyi b'amazina bakomeye baritwa ba Fred Nkuruziza baracari hari nibaza ko Bumamuru kubwanje uno musi muri phase retour niyo equipe mpamahirwe cyane imbere ya Aigle Noir ndetse n'imbere wa Flambeau du Centre niyo hamahirwe menshi cyane uvuga ko bwawe niwe champion umwaka kubwanje muri amahirwe bararenza 50%. Nivuga ngo Aigle Noir yazira kuri 70 ya okay nuko indi derby novuga ihari ni hagati y'umugwa Messager Ngozi ndetse n'umugwa Ngozi City bon Messager Ngozi twaje ko tubona nta gishasha na gitoye ije kwa yerekana muri phase ya retize neza ko muri phase ya retize hari ikintu bazo bakosoye ngo tutuza ko tugaruka kuri anomalies atandukanye muri ku munsi wa mbere ariko kandi hari urukino ngo yari yaje kwa ruvuga hagati y'umugwa Rukindo ndetse n'umugwa Muzinga ni gisirikare cy'u Burundi ndetse n'igipolisi cy'u Burundi byo bihuriye mu kibuga tuzera neza ko ibigwanisho baba bafise n'amaguru n'imitwe nta kinini mwasi sinzi ko azo ari balo nuko ariko kandi hari n'urundi rukino hagati y'umugwa Interstars ndetse n'umugwi wa Vision ni ku munsi w'ejo ngo abaje kwakurikirana midweek baje babona ikigana mwaje kwa mukorana na coach wa umugwa Vision ndetse baje no kwabumva byinshi kubijanye n'umugwa Vision uno munsi baje kwahera kuri bon urazi ko rino yoshobora kuba derby gatoyi hari irafisa akantu ku derby rero Interstars ndetse n'umugwa Vision twizeye neza ko garutse muri course nubwo ataba ari course titre mugabo kamwe mu course muri course titre yo ntirimo kuko mu muganga twaje kwa dukwana ejo twakwanye n'abantu batandukanye muri Vision bose baje kutubwira ati twebwe nta objectif yo twari kombe dufise nta niyo twaje iyi saison nta objectif yo twari kombe twaje dufise dufise objectif yo kuza guheza turi mu banza v'imbere tu maintain equipe muri Primus League hama twiruke ku gikombe mu mwaka uza mugabo barafisa akantu ko kwiruka inyuma y'igikombe ca Coupe du Christ ko bavuga ati aho biracashoboka mugabo muri Primus League barabona ko Aigle Noir mu muri Flambeau du Centre biragoye cyane kugira ngo bashobore kuzija imbere ninaza ko n'umugwavizo twaje kwa tugendera turabona imyimenyerezo yabo twabonye abakinyi bashaje si benshi bazanye abakinyi bagera kuri babiri n'abana babiri batoya bashoboye kuba binjiza mu mugwi twabonye umwana ari muri equipe nationale ya U17 baje kwa bazana mu mugwa wa Vision twabonye byinshi urabona ko ni Vision urabona ko uno musi na equipe baje kwa dusigura organisation yabo nyene bateguye urabona ko ni equipe batidogera abarongozi babo n'ibibazo byaje kuba bihaba bitwa ba Steve Zigamasa twarabonye mu mwaka uheza birukana kunuvuga mu mwaka uheza ukibazo ngashimye akanye ntanameza ngaci ya mu mwaka uheza bamukura muri equipe ko baje kwa tubwira ko bavanye neza ibintu biriye neza ko sportive mara ko ni Vision uno musi bariteguye kuko baje ko utwa Paris sabe yaje kwa tubwira ati twaragize ikibazo cy'imvune muri fazari hari abakinyi bavunitse naco bituma nimba muvyibuka barigeze ko banshira match zigera kuri zine defete zine zikurikirana bari au top barakuruka neza bango ni hino zine zikurikirana muri Primus League batsindwa zose atubwira ko ari imvune zahabaye n'ibindi ariko naza ko uno munsi uravye ingene equipe iteguye abo bari bavunitse baragarutse gushira ko nabo bashasha baje muri equipe batubwiye ko barizeye cyane ko phase retour izogenda neza kandi biravye bana ko birashoboka naza ko umugwa Vision abantu isho bomenya nuko nta gikombe ariko bariruka bumva ko barondera kumenya gusa naco ne kije naco ndayo nabo nyine bavuze ko yati naco ne kije niwo cyagishiwe niwo gishiwe hari n'abandi baje kuba bagira ama commentaire ni bavuga ati nuko abona ko atacu boshoboka nta muntu bagenda gukira cyane batiteze igikombe ahubwo nuko babona yuko atacu boshoboka naza ko umugwa Vision ikindi kintu nuko inkino zabo zose bazozakira kuri Stade Intwari bahora bakira mu ntara y'Ibitoke nibaza ko muri no phase retour tugiye kubona inkino nyinshi cyane kuri Stade Intwari harasohotse itangazo rivuga ko umugose ushaka kwakinira uriha miliyoni 5 ubu ku kirangamisi ca FF dora ko inkino zose z'umugwa Vitaro bazozakira kuri Stade Intwari umugwa Vision nawe nyine baratubwiye ko inkino zabo zose bazozakira kuri Stade Intwari umugwa Interstars urukino bazokina ku munsi w'ejo n'umugwa Vision byari sanse ko gwakira mu ntara y'Ibitoke ariko nako nabo nyine basabye ko urukino gwakira kuri Stade Intwari nibaza ko rero ni turashobora kubona imigwi yose baje bakaza imigonga y'Ibujumbura bakaza bagatse katurizo miliyoni 5 urukino rwo tugwakira ngaha
nibaza ko tugiye kwaronka inkino nyinshi kuko no musana ko inkino za Vitalo zose zizobera ngaho inkino za Vision zose zizobera ngaho turashobora kubona no rwa Interstars turashobora kubona ibanaye kuko nako baje ko bategura tuzohazo bari abaririmbyi bagera kuri babiri Dramati na Ruriro Simba ubona ko birashobora kuba bikwega abafana ugasanga amafaranga binjije izo biro bitanu barazironka canke nubwo batozironka usanga babuze make n'ibindi n'ibindi neza ko turashobora kubona stade Intwari igarutse ikaza kuba nka stade ugana mu Cibitoke dufise imigwi igera kuri 3 yakira igera kuri stade Intwari abanyabujumbura inkino zigiye gusubira kuba nyinshi kuri stade Intwari reka tuvyizere ariko kandi nibaza yuko ntiyazokwinjira akanoti gusa n'ibitsina nibaza ko bizo nako n'amanota azoza kubaboneka mu gihe zobakiriye kuri stade Intwari kuko urabona nka Vitaro uri abakunzi bayo benshi bari bazi ni na benshi cyane bo Vision nayo Vision si benshi ntibaragira abafana nayo niko tutazi public yayo kungene imeze hakani baje ko bambwira ujeje kumenyesha amakuru muri Vision witwa Theodore Ntunga yaje kuvuga ati kugira ngo barabe neza abafana bafise umugambi wo kuzana boutique nuko boutique izodanaza ibintu vya Vision amamayo imipira ajya amaboro wambara ngahanye amaga amashesheti ibintu amakiti yose y'umugwa ariko ruguye umugwa Vision bo ukonye nibaza ko n'abafana babashorera bavuga ibintu vya Vision bazuza ko babona ati turasa abafana bangana aho kanyaje kuba kambya ko n'umugambi wa hafi bafise n'umugambi wo kuza kuba bagira academy ya Vision no musaba ko baragira detection d'etat mu ntara zitandukanye ariko mu minsi mike bamaze ko bagira academy y'umugwa wa Vision nuko nizeye ko rero ayo ne makuru tuba turababwira hano mu gice cy'u Burundi muri Primus League Burundi nga ku munsi wa mbere tuza kuba tugaruka kuri izina zire zoza zikora ziboneka muri Primus League nibaza yuko rero twomera amateka gatoyi tuza tubabwira n'amakuru turavugwa muri AFCON nuko rero hari inkino zigiye zitandukanye ubona yuko imigwi yose iri muri apari match yose iri muri quart de finale ni match ikomeye cyane kuri no munsi haraza ko hariko araba urukino hagati y'umugwi wa Senegal ndetse n'umugwi wa Mali haraza ko hariko araba urukino hagati y'umugwi wa Cameroon ndetse n'umugwi wa Maroc ana yuko nta mugwi ku munsi wejo hazo bariko araba urukino hagati ya Nigeria ndetse n'umugwi wa Algeria hazo bariko araba urukino kandi hagati y'umugwi wa Cote d'Ivoire ndetse n'umugwi wa Egypt abafarao nuvuga ko nta rukino na rumwe rworoshye biraboneka neza yuko ibe demi finale ibe finale zose zo bari mu ikomeye kandi yose zo bari ama match aryoshye cyane duhere kuri no munsi rero Mali Senegal wowe ujana nani Mali les aigles du Mali ushatse kuvuga ko ari mujana mu gutaha ko ari tujya mu demi finale okay urabona neza kuvuga ko no munsi Senegal iraza kuitasha impunda marembo biraza ko ni itababaye irakomeretse atakintu akika irafite itike gutaha nibyaza kuba bishoboka nibyaza kuba bigendeka ntibaze kwiga imihari myinshi bonaza ko Mali ni equipe ikomeye ni equipe ikomeye ku bwanyu mbona ko equipe yose bagiye guhura ubu naca biyumvira ibintu byinshi bo twari ko mu minsi heza akantu kaje kwa katrendinga cyane kerekana umupfumu mu kirundi cyiza utavuze umupfumu umunyamareyo abantu bavuze imiti bakoresha imiti y'ikirundi muga ko yari umunyamari imiti y'ikinyamari yaje ko yerekana akantu katrendinga avuga ko yahawe yasabye miliyoni zigera ku 100 z'amasefa kugira ngo ashobore gufasha igihugu ca Mali gutahukana ikombe jewe si ivyo mfatiye ko uwo mupfumu yaje ko asaba miliyoni 100 kandi barekanye ko hari abantu baba nyamafaranga canke abaguzi atunga mu gihugu ca Mali baje ko bamuha avance miliyoni zigera kuri 200 z'amafaranga y'amasefa ngabyo si ivyo mfatiye mbona akantu kaje kwa trending sinzi ko ari information officielle sindibaza ko iri officielle canke iziki gusa n'akantu kaje kuba kandi kwa cyane ku mahezo sose mugabo no munsi sico nje kwamfatira naza ko Mali kubganje ni equipe naguciye ngo nakubyimo turashaka kwitwara ho rero umupfumu Mali nizobiri peut-être ikindi gihugu kigiye kimwe naco ndiko mvuga muri Afrika muri rusange ubwo twebwe umva Afrika yose irashobora gushija hamwe
bacamuha nk'imiliyoni amajana 5 z'amasefu nta ngorane ni sasa no guhinja ntitugira amasefu amadolari tugira amadolari y'abanyamerika iteka kuri Afrika ryo bari bayiteka kuri bivuye ku mupfumu ibyo nyine naza bateka kuko nibuka Kongo akantu akabyaje kuba kuri Kongo muri inde naragiye no kuntu John Obi Mikel yaje kwayishyura kandi yishyuye abanyanigeria biwabo nico cerekanye ko nta importance n'imwe bifise bya bintu by'imiti y'igikongomani canke ibi apana y'ikindi ni rero nibaza ko Mali uno munsi imbere ya Senegal ntiri favori n'aba outsider mugani baza ko maze kura match amaze gukina muri no Coupe d'Afrique des Nations ona ko ni equipe yitanga bimwe bikwiriye kandi equipe ino muri no kan imaze igihe nibaza kweruka gusiba si sumvu nibaza ko kane zitanu ziheze zitandatu Mariama iri mu misi yose ni equipe ntitwayibona kenshi mu demi finale canke ishike kure ni equipe washa weekend de finale quart de finale canke iki mugabo no musabye effectif afise nabakinyi benshi bakina ku mugabane wa Buraya kandi mu migwi bakina musanga bari babakinyi bo hafi banitwara neza kandi n'abakinyi bakiri bato bagize neza ko Mali uno munsi ndiko ndayibona cyane iri kuratangaza kene ca Senegal iri kiyabandanya muri semi final kubgawe abana bagabo muri Senegal bitayira impunda marembe kabisa Sadio Mane asubira na Seri no munsi yaremvye kuva gihe ntaro kinarwe barasho gusinda naza ko rero arageze ko asubire yafisha afasha mugenza w'Cristiano nuko urundi rukino ruhari runakomeye cyane mbere banashima je no vuga ko kuri no munsi niko rukino rusumba rwa Mali Senegal ni igihugu ca Cameroon ndetse n'igihugu ca Maroc aha nanye nyaza ko Cameroon irataha Maroc irataha Maroc iraza gutanga Senegal n'umunsi Maroc niyo iri kirategura kino gikombe yashyize mu itahe irubaka amahoteli iragira amabarabara neza byose irakora ibibugira arasubiramo mu gikombe itaha nyaza ko umunsi Maroc iraza gutaha turavye parcours ni equipe yari barayihypinga cyane kandi irabikwiriye ni mere equipe muri Afrika no nta muntu yari turavye imyaka ingahe iheze ingene ko barigenza mu equipe nationale ya nyaza ko ni equipe ikomeye ni equipe iri large amafavori muri no kan mubwo twaje kuba tubona muri weekend de finale baje ko bagira ntize mbi cyane baje kuba bakina n'igihugu ca Tanzania baza gutsinda igitsindo kimwe ku busa naho nyine habaye nuko arbitre yimanye penalty kuri Tanzania n'ibindi uno musi si cyo nofatiraho gusa uno musi naza ko Cameroon yaje muri no kandi baje ko bagira ibintu barasiga bakadira batari baki haza ko ama polemique menshi kuri bavuga ko Samuel Tuyanse gutuma ko aba Vincent Bakari kuko Vincent Bakari naza ko yarasigaje ibitsindo bike cyane kugira ngo afate ikibanza cya mbere cy'umu top scorer muri histoire ya Cameroon abantu bavuga ati ni yanse kuba mutuma kugira ngo ntabatire ko yi mugani yaza ko nabandi bakadire benshi bataje kuba bamagarwa muri Cameroon ni Cameroon yaje kuba izana umumenyereza ataramenyerewe cyane ibyo menyereza yaje ko muri histoire yiwe umumenyereza ariko amenyereza Cameroon umunsi izina rye riranjanye gato nuvuga ngo yahora akora muri ministeri ya sport Ministeri ya Sport muri Cameroon nibaza ko mwabibonye yaragize Brad Offer cyane na Africa Foot isanzwe irongowe na Samuel Tofis bivuga ngo Samuel Tofis ntiyashaka kumenyereza w'umubirigi witwa Marc Brice muga Ministeri ya Sport nayo niwe yashaka haje kuba haba Brad Offer niniya aratanga demission mu coach arasubira agaruka mu kazi bimargiye kirekire rero uno menyereza mushasha wa Cameroon yakora muri Ministeri ya Sport mugabo akaba ashikiye Samuel Ministeri ya Sport baciye ntibamukuye mu kazi bamuhaye imisoro yo kujya gukorera kure cyane igisagara kugira ngo amwigize kure ya Africa Foot ariko n'amafaranga yahembwe na Samuel ava muri Africa Foot kandi akora Ministeri ya Sport Samuel Tuni yamunonye nk'umumenyereza rero musabana ko ariko akora akazi keza muri Cameroon nibaza ko kubganje uno munsi turavye parcours Cameroon yagize Cameroon ni equipe ishobora gutsinda apana vyoroshe kuko uno muri Afrika na equipe sinzi vyoroshe twaje ko tubibona mu phase de group naza ko byamaze guhera rero kubganje Cameroon iraza kubandanya muri semi final ni iki wowe cyotuma uvuga yuko equipe yashitse kure hashoboka yanaserukiye umugabane wa Afrika yaserukiye umugabane w'Abarabu muri Coupe du Monde uno munsi turavye equipe na equipe z'abakiri bato urazi ko ino equipe batwaye ikombe cy'isi ino equipe ikwiye mu gihugu ca Argentine nimba nkiheza batwaye ikombe cy'isi muri finale batsinze Argentine baratsinze muri même dish baratsinze Brazil baratsinze Argentine batsinze ama equipe menshi batwaye mondial ya Juventus
batwaye Coupe d'Afrique ya U17 Erega hasigaye bakuru nabonye mugabo ni ikireyo cemeza yuko bakuru bafise mission yo kuvuga ati ntitumaramaze batoyi iwacu ntibatumaramaje ibwo natwe ntitubamaramaje ico kintu gituma uvuga ati bano bagabo baraza kubataha turavye uno munsi muri gushika aho bageze uno munsi kuva muri match ya mbere y'amafazo guhuba nta kintu yaje iri favori gusumba izindi equipe nta kindi kintu nakimwe barerekana gisumba uvuga gisumba izindi equipe mahoro hari umukinyi w'umunya Zambi kuko Zambi bari kumwe muri phase de groupe yaje ko bivuga ne barakinye match yanyu yaje ko avuga ati Maroc ni equipe ya mbere yoroshe gutsinda abantu barayihagiza cyane mugane equipe ya mbere yoroshe gutsinda gusa yaje ko kibabaza Zambi yaciye kwitwa 3-0 match ya Maroc yaciye itsinda 3-0 ariko naza ko ni karma nyene iri pi mugana nibaza ko nabwo yabeshi ino equipe ya Maroc ni même niveau muri no kane ni même niveau n'izindi equipe rero nibaza ko tubonye Cameroon je kwasinda nta gitangaro cyo kinini je ku Uganda abana ko semi final ni Maroc Mali ba Cameroon Mali twifurize umwe mu bantu basanzwe bakunda Maroc basanzwe bakunda ya Simba witwa Patrick asanzwe akunda igizo cya Lux Sports twifurize yuko Maroc no munsi taza gutaha bize ko bigenda neza kuko abakongomani baramaze kuba bataha ku munsi w'ejo rero hari inkino naho zitoroshe cyane kabisa shinoza ko tunaravye mbere twa turageranya ku munsi w'ejo hari inkino zikomeye cyane gusumba izihari no munsi Algerie Nigeria ni twaje kwa tubona Nigeria iri kirakina muri ultime de finale haje kwaba mu imishwana hagati y'utwa Victor Osimhen ndetse no witwa Ademola Lookman kuno munsi bagiye kwahura n'igihugu ca Algeria cakuyemo abanyi bacu cakuyemo witwa Patrice Lumumba razi iminota yaramaze ahagaze igiye kuri majana 650 ahagaze ko kagushiza nuvuga ngo nta no kwikoma nta no kugira nta gasazi kaza agumu nuko abayambaye amaroresha biya bintu yarabivuze naza ko n'umuntu niwe mu star yaranze no kandi naza ko nta deba ihari baje kwagishwa ama interview n'imenyesha makuru byinshi mu Faransa byahiye byinshi yaje kuvuga ati biya bintu hagira entraînement zacu nuvuga ngo kujya wofata abakinya bafata bakava muhira bagenda muri entraînement bagira entraînement ya match bategure match nawe aragenda ahantu muri chambre agatora ona ko yahagara ukana akagashira ngaha agahagarara akamenya mugiye entraînement yo kuvuga nturi kuriruka nturagira pompage batugenda ahantu gahagarara kandi naza kwiyo ahubwo nibaza ko twayigira mu cyumba kuko niyo bari bonye ateza ahubwo nibaza ko yoje mu isoko agahagarara ngaho ameze kubera niyo entraînement yo bayinzi cyangwa imibaraba kubera imodoka zigira kuzirengana abantu baca barengana abantu bamuraba bamusamarira akamenya ingena gumuka kubera je kwigira mu cyumba uburi wenyene haya muri stade naho abari abantu benshi bamwe bamusama yo havagira tentative yo guhindukira cyangwa ngiri naza kwiga ayigira ahantu ari wenyene ari muri public y'abantu benshi mu isoko canke mwibarabara kandi naza ko byamuviriye mu bintu byinshi kuko bana ko bavuyemo yaje kuba ronka ama avantage menshi yaratumiwe na federation ya Algeria equipe nationale yarabona na president wa CAF Mosepe yarasama kado ku bakinyi ba Algeria atandukanye baje ko bamubwira ati aziho igihugu ca Maroc cyaje ko kimu propose ati ko muvuyemo reka ugume ngaha muri Maroc uzurashikira Maroc tuzoguha $10 kuri buri rukino $10 par match quart de finale bon mugiye wacha wanda quart de finale demi finale na finale malheureusement byari guhira aronse oya nuvuga ngo yo yafise uburyo bwo kuronka $6,000 muri mu gihe bandanije Maroc mugabo nawe yavyati ntibikora je ndi umukongomani kandi niyo nico n'ikintu kimongereza abakongomani bari bakwiye guca bavuga ati reka bari bakwemera $6,000 bon yari gushika $6,000 mu gihe bandanije reka twe tuguha $10,000 nibaza ko bashitse mu gihugu ca RDC Kinshasa yarabonanye na president baje ko bamugabira imodoka yo bwoko bwa Jeep baje ko tubona amafoto acha kumbuga ngo karamenye bana ko niyo reconnaissance kuko yaramenyekanije RDC cyane irya ni image ikomeye cyane yatanze kuri RDC ni abantu benshi batari bibuka Patrice Lumumba ico yakoze n'iki bagiye kumura baje ko mbona baje irya match hari umukinyi wo muri Algeria witwa Amura yitwa Amura yaje kuba amumoka agira asubira mu ntuzenye yiwe muga mu nyuma araje kwexcuse
aravuga ati sinarinzi why agiye celebration sinarinzi icari cyo Lumumba yakoze kuri muze bana ko hari abantu benshi batari bazi Lumumba baje kuba mumenya kandi bana ko ni image ikomeye cyane yaciye gutanga kuri RDC no kandi nanyene ari mu bantu bayimenyekanije gose cyane gose numva ko urana ko n'ibinyamakuru byinshi byo kugana buraya byaje ko bigaruka kuri bikora sport byaje ko bigaruka cyane kuri witwa Michel no musi bamwita Michel Lumumba ko asanzwe Michel n'izina y'ikirundi apana y'ikirundi y'ikongoma y'ikongoma ndiko dancika no musi bamwita Michel Lumumba byaje ko bigaruka ko cyane gose nuko rero yari umukongomani ariko ntari muri quarter final no musi yari Nigeria ndetse n'umugwa Algeria ni match komeye cyane nuvuga ko bano ni n'abakiya buri bakomeye cyane mu gihugu cya Nigeria ndetse na Algeria ni match twovuga ko ijya kuba ikinwa ku mpande nyinshi cyane no musi n'umwirabure yiyeme ariko kandi agiye kwahura no mu mwarabu akomeye cyane Algeria yaje kuba ikuramo Congo bana neza yuko ijya kuba itena igahagarara amagabo imbere ya Nigeria bonaza ko Nigeria no musi cyo kuraba iyi favori pa yapole yaje iyi favori c'est turade parcours bagize bana ko ni equipe yaje kuba iri decisive cyane yasinze ibitsindo byinshi yose afite umukinyi afite ibitsindo bitatu n'ama-assist agera kuri 4 yitwa Ademola Lookman bana ko no mukinyi ari très efficace offensive yose waza kuba ufise umwataka nka Victor Osimhen bana ko ni equipe iri ikomeye cyane ku ruhande rw'imbere bana ko iyo ni force ikomeye cyane Mina Victor Osimhen yaza ko aratandukanye n'abandi basitari tubona mu mugabane Afrika mu bihugu vya Afrika kuko aje aratsindira Nigeria cyane puisque abandi bantu yaza ko ni byaraje ko yiba induru ni shamaye zitandukanye ziba zisanzwe ziba muri football zigiziki yaza ko muri match amapanike n'ibiki bijya n'ibintu bica bihera muri vestiaire après match kubona ko na match bayitsinze bakabandanya yari bica bihera kandi gato yaza ko Algeria irakomeye yaje kubikuramo Congo nibaza ko mugabo irakomeye irafite ubwerigeza si kuri ijya niveau y'aba Super Eagles nta mukurabura mukuru rero nibaza ko Nigeria iri favori no mustashaka kubona ku munsi wose kubona ihambije Cameroon ndetse n'igihugu cya Mali umenga zamaze kurengana muri quart de finale okay urundi rukino ni hagati y'igihugu ca Egiputa ndetse n'umugwi wa Côte d'Ivoire niyo iheruwe gutwara ino CAN igiye kuba ihura na Egiputa ya Mohamed Salah twizeye neza yuko abarabu bashobora kubandanya bakazuza ko bahura na Maroc muri finale na Maroc bonera ko ahubwo yavuga ati barashobora kubandanya mugabo kubera nta barabu bose bovira mu kandi urazi ikintu kimwe ndiho ndabona hari match imwe Maroc contre Cameroun Egypte contre Côte d'Ivoire Algérie contre Niger kiretse Sénégal abandi bose na les blancs bon les arabes contre les noirs nico gituma nagombuye ko Egypte irashobora kubandanya kuri Côte d'Ivoire kubera nizo kino bwa nyuma ntiyoza kwemera ko abagenzi baba barabu baviyamwo bose biseze nibaza ko rero Egypte irashobora kubandanya pa kuri muzeyi nibaza ko ni equipe ikorondera kino ikorondera apana Omar Marmoush canke Mohamed Salah canke ni equipe basi ikorondera kino gikombe cya kanaheze igihe kitari gito cyari kiragitwa baratsinzwe muri finale sinibuka umwaka neza batsinzwe na Senegal mu penalty ubona ko ni Mohamed Salah uno munsi bon hamwe bavuga ko kane izoza kuba ikinwa inyuma y'imyaka 4 bikemezwa neza Diogora nko kumubona mu yindi kane ashobora kuvuga ati reka twitange turabe neza ko Egypt imbere ya Côte d'Ivoire bari na Côte d'Ivoire equipe yagaze neza uno munsi barako baragendera kuri no Amadi Diallo n'abandi ariko neza ko si equipe imeze neza kuko yatwaye cyane ikombe giheruka no munsi twashaka kuvuga ati Egypt irashaka kuba favori tukaza kubona imigwi ine muri demi finale Egypt Nigeria Cameroon ndetse n'igihugu cya Mali uko kuntu bivuze neza neza nivyo tuzoza kwa tugaruka ku munsi wa mbere muri AFCON twataraba uko inkino zaje kwa zigenda tumubeshuze kuko hari byinshi yaje kuba abesha kuri zino nkino zigiye kuba zibaza quarter final sani nano duce turangiza navuga amakuru yacu y'uno munsi ndashimira kwese ngo twaje kwa dukorana ariko kandi ndashimiye namwe bw'umwari kumara dukurikirana nakwese ngira ngo naho ku munsi wa mbere naho ku munsi wa mbere reka nanda gushimire naza ko mwumvise ko muri weekend so turi kumwe muri Super Coupe finale hagati ya Barca Real
bikunze turashobora no kuba turi kumwe turashobora gushika ku bibuga bitandukanye mu nkino za Primus League muri ko hari zo handi Bujumbura ndetse n'izishobora kubera hagati mu gihugu turashobora gushika kugira ngo tubazanire amakuru ameze neza. Nuko reka dushimire no reka dufasha mu buhinga bw'ivyuma witwa Flora. Dushimire mwebwe mwese mwahomera dukurikirana, twifurize kumererwa neza mu banyu ndetse no mu byanyu nawe utaha. Amagara, amahoro ndetse n'amafaranga nibyo twifuza.